kubera iki we bakwanka hariho bagenza we bakunda numva gakomeye umwanya wo kwiyumvira niwo kwiyuka aba muremure kuko ugiye kugikorwa ucubikora umwanya muto benshi baraja kuvyumva mugo ugasanga kugira ngo azi gusenga mu ndimi zitamenyekana mugabo mu rurimi rumenyekana atazi gusenga rero sindavyemera kuko benshi bavuga ati sengera ibifunguro akasha atangura ati kaka Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube. Ariko vre murabona ukuntu banyonone dupira tw'abana banje izi n'ukuri ntazo nobambika wapi kabisa nibikiga natariya ko widoga nk'umukecuru yataye inkundu reka Rudoviko we aha numva inzigo yanyishe urazi ko muri weekend ariho yamahasa yanje azogira nife y'imyaka 5 yego none nawe ndabira two dupira bazokwambara ingene batwonoye ndabira nk'ivyo bifoto ukuntu bisa nabi itwengere basha aha nyene uzokoresha izindi wonye utange n'andi mahera kuko ni utabanje kubaza aho babigukorera neza sha nivyo ariko ico si kibazo hamwe noro nkubingirira neza no yatanga nyene rero ndakwereka inyishu nziza yihuta kari tomoye ego nta handi ni muri Salocom uti aho ho ni Salocom isosiyete yikwije babafitiye service nyinshi hari nk'ibijanye na imprimaire ariko capuriro mu kirundi ego nawe ra ego barandika ku mutsu ku matisi ego ku matasi ku ma plastique mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu ku makaro ivyo vyose Yes ashimwe bakunzi ba Salocom TV1 mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uri kuradukurikirana tubazaniye ikiganiro n'umukozi w'Imana ngaha anye muramumenyereye aha anye kuri page yacu ya Salocom TV1 rero tudatevye ndamuramutse amahoro nyakubahwa pasteur ndabaramukije cyane gire ndaramukije n'abandi bose ariko baradukurikirana ego nizere ko mumeze neza pasteur turashima Imana ego ndababaje ibintu ndabibona ego tumeze neza ya muri kumwe na Irambona Gile pasteur Dinamo kuri kamera ni 1K hariya ku buhinga bw'ivyuma ni Bienve on the mix bariko bihinyanyura neza kugira ngo ikiganiro kibashikire neza pasteur yego je no musi ndabahamagaye tuganira ikintu sinzi uburyo nza kukivuga ariko niyo mpamvu nabahamagaye kugira ngo tumukirushize kukidutahuza muri no misi murabona abantu birirwa bariruka ubuzima niki ariko ari ikintu kibuze sinzi ko je nihenze muraza kukidufashako ikintu citwa gutekana umuntu akagira umwanya wo kwiyumvira cyangwa kumedita kwiyumvira ivyo agiyemwo urabona umuntu kubera ubuzima ariruka nyine akiruka mbega tuvuge ko iki kintu citwa kwiyumvira mwebwe mugitahura gute mbega kirafise akamaro canke nihenze ikiganiro kica kigarukira ngaha urakoze cyane koze ni ikintu gikomeye kandi cagutse ego kwiyumvira ni ikintu umuntu ashobora kwandika n'igitabo canke igitabo kuko mu bintu byose nambari niyo microphone canke izi mpuzu twambaye ego canke aya makamera byose byavuye mu vyiyumviro by'abantu kwiyumvira rero nico gitangura kandi ndanabigiriye ko urumva no pastor usanga ibintu vy'Imana biza imbere yego kuko n'Imana nayo iriyumvira kuko Yeremiya 29:11 haravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako kuko nukuvuga ngo n'Imana nayo iriyumvira mbega pasteur iyo umuntu avuze kwiyumvira twovyitiranya no guplanifya sinzi umuntu yovyita gute akabidefinisa neza usanzwe birasa n'ivyo nuko n'ururimi ruhindutse ego umuntu akivyiyumvira araplanifya mu mutwe mu nyuma hari n'uvyandika akapanga ashobora ego ndiko ravuga sinzi ko no bandanye ego mwobandanye neza mwe mugeze ego je ngiriye ko ndiko ndagerageza kuvuga ku kintu kijanye no kwiyumvira nk'umupastor ndazi ko hari benshi badukurikirana ego
ndashimira cyane mwebwe ndashimira cyane n'uwazanye icyiyumviro cyo gutanguza igikorwa muri ko murakora yego avyumve muranamudushimirira cyane yego ndazi kiganiro azokibona sindamuzi ashobora kuba atari umupasitori ariko yiyumvira ikintu kinini gishobora gutuma yasanze azosanga yakoze igikorwa cy'Imana gikomeye gusumba n'abandi bari bazi ko bariko barakora birebire turamushimiye rero kandi Imana izobimushimire izobimuhembere yego kabisa yego hanyuma kwiyumvira rero nico gikena ndiko ndahera nko ku bakozi b'Imana reka ndakigire ko abakozi b'Imana turagomba kuba abantu biyumvira biyumvira ubwa mbere nambara umukozi w'Imana kubera ko iyo bakwise umukozi w'Imana hanyuma nambara umukozi w'Imana ukorana na bande ukiyumvira kenshi hari abakristo baba bari imbere yacu rero umuntu agomba kumenya aba bantu ndi kumwe nabo ni bande bari hehe bashoboye iki ivyo rero utavyiyumvira ntushobora gukora ico bateza gukora yego kandi riko ndabigira ko abi Filipi gice cya 2:4 haravuga ngo uhereye none umuntu ntiyumvira ivyiwe gusa ahubwo yumvire n'ivy'abandi aho tuba tuje mu kibano ibintu social mu kibano urumva jewe ninjiriye cyane cyane mu bintu byo mwishengero urabona ishengero riri muri societe kandi mu bintu bifite influence ikomeye gose hajya ishengero riza mu vyambere sinzi ko urabona umupastor ahagaze imbere y'ishengero kenshi umenga ni Imana ihagaze barumvira yego pastor ndababaze biva kuki aho umuntu usanga muri we ndabikwiye ko iryo jambo ry'Imana tubwira ngo umuntu yumvira ivyiwe gusa yumvire n'ivy'abandi no ku bandi ugasanga umuntu mu misi yose yamari je suis jewe moi misi yose kuko biri no mu bimwe bizana ibibazo kuko umuntu usanga jewe mfungure jewe ivyanje bigende neza je mu muryango iwanje vyomera neza naho iyindi yose bicishaka igasha nta kibazo sinzi biva kuki ico biva ko nika novyita birava kuri byinshi kameremere ahandi naho hari gihe biva ku kuntu umuntu yakuze kuko burya uko umuntu akura kuva kivuka n'ikibana akuriramwo n'ingorane ahura nazo hari gihe vya affecte bigafata ubuzima bwiwe bigatuma n'igihe ariko ibintu ariko arabibona biza ku bumenga yo bizana n'ingoga akavyiyegeranirizako kuko hari n'igihe kesha bafise ubwoba bwejo ko ashobora gusubira muri ya situation yahozemo kandi abantu banashaka hari n'igihe bibaho n'abana biwe ntabayobagaburira kubera afise ubwoba abibike akitwa ko ariko arabibabikira bazobibemo mugabo keshi nibikomere hama kwiki kintu turiko turavuga kwiyumvira twogitandukanya gute kuko urabona niyo umuntu ari muri stress agenda mwibarabara umenga sihari kumbe yatwawe iyo umuntu atamerewe neza umenga yatwawe noneho twovyita kwiyumvira ni bimwe canke twobitandukanya nuko kwiyumvira mugomba kutwumvisha ko abantu bakwiye kugira neza misi yose mu bikorwa vyabo mbabarire tugende muri ubu buryo urabona gire nko mwishengero iyo umaze kuba wiyumvira kuba muri kumwe ntugomba kwiyumvira bantahura azonkwirikirana n'abandi bakozi b'Imana bose cyo gituma twabivuze gutya tuvuga ukuri defwa ukuri kurababaza mugakuravura yego ngomba kwiyumvira namba hari abanyeshengero namba hariho umwana agowe namba hariho waraye ubusa namba hariho utarishe menere bari bamwirukanye ngomba kwiyumvira atari ibyi wanje gusa ariko nkiyumvira ku byabo bandi ku bandi havyumvira ko kandi ivyumviriye ko nukuvuga ucujana action ugakora mbega ujya muntu uko nama mbona atambaye ikirato ujya muntu ushobora kubwira ikirato coco hari abantu bimbira ko ari amabezwe secondaire canke ibindi bisanzwe hari igihe ushobora kubona umwana bakamwirukana mu ishuri kandi ari nko muri kohari hari umuririmbyi ubizi kandi umuntu akijijwe ukabimenya iyo ka urashobora kuyirengagiza cyangwa ukiyumvira uti ahubwo iyo bampezagira aho umuntu usanga bavyumvira muri ubwo buryo mugabo iyo wiyumvira icatumye Paulo yandikira abi Filipi gutya erega yarabizi ko ari byo bihari biganja abantu acavuga ati rero mwe kumwe mwahisemo gukizwa mukakira Yesu yego
nawe ntiyiyumviriye ku cubahiro yari afise, niko bibandanya bivuga. Yarasize icubahiro yiyumvira ku bantu. Ndavuga ati rero mwebwe ko mwamwizeye, yego, ntimwiyumvire ku byanyu, va muri bijya anyu muri rusange tumenyereye. Yego. Kubera muri byaremwe bisha iyumvira iby'abandi, reka kuko mwiyumvira ibyanyu. Mu bisanzwe umuntu yarakijijwe akagira Imana muri we, kintu cya mbere gihinduka ntashoka yiyumvira kumwe muri rusange abantu biyumvira. Yiyumvira iby'abandi, nico gituma haravuze ko amwijoro usengera abandi. Nico gituma hari n'ivyo nivyo nagomba ndababaza ati none kandi atangorane bufise. Yego. Muko kumva umutwaro wa naka, umutwaro. Kibazo canaka ukarara ugenda. Dushimira abantu bahora bafata n'imyanya yo kwisonzesha. Ko gasanga nariko yisonzeshereza umutwaro wiwe ariko asengera uwundi. Nico ofete nico gituma cavuga ngo imirongo ikurikira avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yarari ijoro atari kubera amagogwa afise, ariko kubera amagogwa wa mugora gwa butinyanka baruteremayo wa undaboshwe n'abadayimoni. Urumva rero avuga ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, womenga nakantu koroshe, uwo mutima rero niwo kumenya. Pastor, tuje ku bandi bantu bagomba gukora ikintu. Yesu yavuze ngo niwe agomba kubaka inzu, ubanze wicare urabe. Hari abantu mu buzima tuvuge ku bakristo avuga ngo jewe narabisengeye ndagiye ntiyicaye yiyumvire, none uwo muntu arafise rezo canke harimo no kutamenya. Rero nkuko nagumye ndabigira ko yego je ukomeze nkunda kubabwiza ukuri ku kintu kijanye no kwiyumvira. Nk'ubu je ndi umupastori, yego, mugabo kandi arubatse, afise umudamu n'abana, Imana yatugiriye ubuntu abana 4. Okay. Rero nk'ubu noja gukorera Imana nkaca nibagira ko mfise umudamu n'abana, n'ivy'Imana no bikora nabi. Ucu bikora nabi kuko gute? Kuko ubwa mbere Pawulo yakora kuvuga ati untahirize ishengero ryo mu nzu. Ishengero ryiza rigomba kugenda neza ubwa mbere ryo mu nzu. Niyo ntamenya ko abana bakeneye gufungura, menye madamu ko bimeze neza. Niyo noza tutavyumvikanako nkavuga ngo ngiye gukorera Imana. Ni ibintu bita kwirukana ingorane mugabo yitwaye. Rero ugomba kwiyumvira, ukiyumvira imyaka ufise. Jesse nkunda umujene w'imyaka 25, yumvira nk'umwana w'imyaka 10. Udufaranga twose arose no kujya ibisuguti iki. Umvagire. Icete ca mbere Pawulo yareke yabikora into 13 kuri 11 mu 11. Yavuze ngo kera nkiri umwana niyumvira gwana. Nkavuga gwana, ibintu byose byari gwana. Ingombo, ishokora, igitumbura, gwana nyene. Ngo ariko maze gukura, navuye mu by'ubwana. Urumva rero je turiko turavugana nagire gutya. Ngomba kumenya nico gituma ubonye turiko turaganira ngomba kumenya gire. Mbe ageze he? Nuwahe? Abahe? Abana nande? Bimeze gute? Burya numvise witwararika by'umuryango byo mu kibano byahenda abona uyu muntu ariyumvira. Kandi Imana rero ntikunda abantu batiyumvira. Ni d'ailleurs kwiyumvira nico kintu gitandukanye wapfuye n'ukiriho. Umuntu yapfuye agarika kwiyumvira. Nta kwiyumvira. Rero bisobanurwa abantu badafise umwanya wo kwiyumvira nabo nyene. Basanga ndatinya kubivugira imbere ya kamera. Oya je no cara gukompletera nk'abana. Bibiliya tubwira ngo hamwe twari tugipfuye. Twishwe n'ivyaha n'ibicumuro yaratugize bazima. Erega hari gihe umuntu aba hasa n'uwapfuye. Bavyumva? None uri nka serugo hakagira mu kwicenda ntumenye ko abana bageze gutangura ishuri. Hari umuntu amafaranga aranse avuga ati aha inzira ni mu kabari. Ntamenya ko abana bagira batangura ishuri hageze amakaye. None iyo muntu wamubuze yagiye n'ukimufise. Umwana batisanga cyo kimwe. Je ndakunda kuvuga ku bajene. Hari umujene aronse amera avuga ati kirori kiratanguye. Ico rero iyo ari muri babandi bapfuye bakeneye ko Yesu abazurana abandi bazi. Burya rero hari abamaze kuzura. Mugabo kandi ariko no mu nzu y'Imana turafise abantu reka rero ndakubwiza ukuri. Urumva hariyo je mu byo nkunda kubabwira. Ndakubwira wewe avec niyo myaka ufise 25 30 nambuti yumvira ejo ngene bishobora kugenda. Gire je ndashobora kwinjira no muri detail. Uramaze kubona mu rusengero abantu banezerwa bagatamba basanga batanze ibintu byaryoshe. Je ndababwira nti no mu gutamba ugomba kwiyumvira. Abo hari umuntu atamba ugasanga arataye ubwenge akaca hitana mugenzi we
mugenzi we agahitana uwundi hagatemba abantu batandatu akaja kugira ngo yari mu mpembo mpora ndabibona muri protokole ariko musigara ugasanga mu mu protokole atashe yaturagaye ariko yikorera abantu bakomeye bazima batapfuye cenje hageze igihe ngabwira nti ubonye azungurutse rwose akikura mu bwenge mumureka atembe ejo niyumva babarazamenya aho yatembeye renda kubwire cetse cya mbere pare yarakeye bikoreye into 14 kuri 14 aravuga ngo 14 aravuga ngo nzosengesha impemu yanje 15 ntihatomora neza nzosengesha impemu yanje nzosengesha n'ubwenge nzoririmbisha impemu yanje nzoririmbisha n'ubwenge bisobanurwa no gusenga no gutazira imana niki kameme arakeneye aca avuga ngo ninakoresha impemu gusa ngo ubwenge bwanje buzoca bugumbaha kugumbaha no kuvuga ntibusubira kuvyara ico bwovyaye nico gituma ngo ivyo vyose mu mpemu ndabikoresha n'ubwenge nkabukoresha cyase nkunda rero nabasha avuga nzoririmbisha impemu yanje n'ubwenge bwanje sivyo ihenda guhena akaru gasanzwe ushobora kuja kuririmba ugiye ahantu bagandaye hari indirimbo ushobora kuririmba ego mugabo ugiye aho bavyaye urafise ushobora kuririmba mugabo ugiye ngo ndi mu mpemu gusa ukanyuranya ibintu cabona ko umuntu ahubwo atagira ubwenge uwo muntu mujane kwa Rojane uyu muntu yarapangiwe hari akantu kadapanze neza aba yapangiwe abajene rero kuko bavuze umujene adapanga ibintu atiyumvire ejo atiyumvire ingene ivyo bugenda nakagwara kandi aka kantu je mpava nibagira gere ntakavuze kavuge kuyu umukozi w'Imana yashizeho ibi bintu reka nakavuge n'abapastori bankurikirana bavyumva ego umwe wese aca yitora hari igihe usanga twagiye mu kutamenya ugasanga umuntu agatora telefone akandika message uri kurandika message cyayimvira ngo ngenda yandikira umuntu ari muri quartier kanaka akacara mubwira ati ucu yifuta naje nayifusa akibagira yuko message yanditse igiye muri Amerika iki ciburaya iki ca muri Ocean Indie ikiza kuri satellite ya Afrika hanyuma izi Burundi hanyuma musange muri quartier urumvise yimaze guca message wewe ngo yayifusa rero umuntu akoca usanga yanditse message y'utugugu kuko hari abakozi b'Imana usanga vyagoranye kabisa kabisa uwo bitaraba ntacu bija kumubwira mugabo birabaca vyumva muko usanga message yanditse akayobe ntiyiyumvire urumva reko ngaruka muri mwe kwiyumvira ntiyumvire ko mukanya iyo message izobisirikira Gitega yose kuko zimwe hari zucu ubona igushikiriye kuko aba bakristo nakubwiye ni kwiyumvira kubamenya sabana harimo avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose fata umwanya wiyumvire aho gupfume wiyumvira umwanya muremure uco ukora umwanya muto abakunzi bacu banyihanganira aka gripe karandembeje muga ndumva ikiganiro turakibandanya tu ntacomba ayo rakomeye ego urumva byiza wo kwiyumvira umwanya muremure bigufasha gukora umwanya muto kuko iyo wiyumviriye umwanya muto ukora umwanya muremure kuko ukora amakosa menshi pastor ako kantu gasubiremo numva gakomeye umwanya wo kwiyumvira niwo kwiyuka aba muremure kuko ugiye ku gikorwa uca ubikora umwanya muto kuko iyo wihuse ukiyumvira umwanya muto uca ubahatisha ukosha ukosora ugapfa kuhaguruka ngo ndagiye gukora ugasanga wihenze n'aba bajene badukurikira n'abaja kurondera bazokubakana n'ubuzi nibiyumvire no kubikora azobikora umwanya muto mugabo avyiyumvira umwanya munini bakunzi bacu muravyumva kwiyumvira sinzi ko ariko ratahura ico turiko turavuga sinzi numva ari ibintu vy'ubwenge ni ikiganiro ego kwiyumvira bumva ico turiko bumva ico turiko kwiyumvira hari ibintu nakunze kubona mu bajene avyuka yiyambarira tu hama anashitsa kikaterera ariya ije akavyuka agenda kwiyumvira dahere Bibiliya ivuga ngo uko yumvira mu mutima niko ari urumva rero je nkunda ndababwiza ukuri niyo woshika umujene ugasanga ishesheti iri harya ikirato kiri ku kabati ino ziri harya burya n'ibintu by'Imana ntiyo bipanga neza cyane byo mu buzima busanzwe uko umuntu ari niko usanga ibintu byiyo bipanze harya kabisa rero kwiyumvira
bopfuma bakakurya umutima bakakubwira wewe menga sihuri wewe mugabo urazi ico uriko urakora uriko urakora muri wewe wo gutekana. iyo ugeze kubishira abana ashobora ati yakinda z'imisozi. Yes. Kwiyumvira rero ni ikintu kinini cyagutse. Mwagumye mutanga akarero ka Mutama yatanguje Salocom. Uko biri kose ntiyavyutse ngo ngo twatanguye Salocom yaricaye. Ariyumvira arabona ibikenewe. Arabona ko hazokenerwa kamera. Arabona ko hazokenerwa itara. Arabona ko hazokenerwa ababikoresha babiyizi neza. Cyane cyane iyo wiyumvira niho haba ikintu bita inspiration. Be inspiration twovuga gute? Inspiration guhumekegwa gushishurirwa. Urumva ukiyumvira Imana dayari niyo ushobora no kuja imbere y'Imana uri kuriyumvira. Hari n'abantu bazi ngo kuja imbere y'Imana gusenga nuko ugenda ukavuga amajambo menshi ukayogora imbere y'Imana. Ariko niko kenshi mukunda gutwigisha ngo vuga hajya urumva hari igihe biba ngombwa kuja muri pratique. Mugabo jewe si ngombwa ngo waduke. Hariho n'abandi batubesha. Reka ndakigire. Beje ugasanga ngo bakunda gusenga mu ndimi zitamenyekana. Ayo rero Ndindira ngo ndabivuge. Beje baraja kuvyumva. Mugo ugasanga kugira ngo azi gusenga mu ndimi zitamenyekana, mugabo mu rurimi rumenyekana atazi gusenga. Rero sindavyemera. Kuko beje bamuvuga ati sengera ibifunguro. Akaja tangura ati kaka. Senga ni cya gitabo nakubwira ca mbere cy'abikorino 14 Pawulo yanditse yavuze ngo 13 no 14 bivuga presque bimwe n'ingabire za mwemuye avuga ngo mu 13 navuga ngo nopfuma senga amajambo make yego uravyumva mugabo bagenzi banje bumva bavuze ngo sengera ivyo kurya usenga mu rurimi rutamenyekana senga mu rumenyekana kuko bagomba bamenye ivyo ugize Pastor tugeze ku bintu by'indimi zitamenyekana tugira make ni hanyuma tuzavugana hanyuma Pastor ari kintu ugeze ku masengesho muga kwiyumvira ndakigaburuka kuma hari abakristo tukiri ngako kwiyumvira ariko arasenga gace mufata ati uri kusengera cyo barandi aha kumbwira ngo uriko ndasenga canka kaca kumbwira muri za ndimi urumva aho nta makosa umutora nta muntu aja gusenga atazi cari karasengera nivyo baho hari no gusenga indwi yose ngo akarya indwi yose bamaze uti none uri kusengera iki turi mahombi kabisa reka shana ukuri aho maze kuronka bose bafotora umwijima ubwiji ego ndaryohewe cyane uryohewe n'iki ubutamurusi none bizoce bigenda gute ntabyo kwifotoza rero reka shi ivyo bintu tudokwifotoreza muri Salocom 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 komeruka bagira ivya imprimerie bagakora indirimbo bakaba bafise na TV online ivyo vy'amafoto vyo vyaje ryari uheruka inzira muci sukufotora gusa ahubwo bababukuremye sa ntumbarire ehera bafise kamera nziza cyane ziri professionnelle n'ibindi bikoresho byose bijyana kandi byose vya original imbere kuja amasengesho iyumvira ivyo ugiyemo iyumvira ivyo ari vyo kandi utaranavyumva reka abandi basenge bubandanye vyo hari ibindi nakunze kubona na Jack yaravyanashikira ubwo n'umuntu akava mu nzu atazi yagiye ngo ngiye kuba nyine kuzunguruka gusa ukamubaza ngo gupita pita na je ndavyibuka twarabigira n'ukuri mugaye Imana arabinkijije yarabihevye ivyo bintu ntibiba erega n'Imana ikiza mu bisanzwe kwiyumvira mufete numva umugani wawe ni ikintu kirekire ico gihe twari mu bintu vy'abaskuti twarashobora kuba twicaye nk'uko navuga ati naye tugendenani hariya tuzoraba iyo tuzohava tugirira amavisite amapromenade twaya tugenda navyo nta target dufise tukizungurukira imisozi ku mugoroba dutaha kugira asiyo tutazi ibintu urumva ni twakituyumvira sivyo aho hari igihe umuvyeyi yaba yarushe abirondera mubwira umwana amaze kuvyumvira ugiye gukira n'abavyeyi bagiye gukira aho harageze igenda abona katari ibintu hari ibintu sinzi kurabona umuntu mushobora guhura nko mwibarabara niyo yoba yari muri sport mu nyuma ukamubaza ukamutera inkuru ukavuga ngo nari ndagukumbuye ukavuga ngo reka maze dusubirane inyuma akaca kata vya bindi yararimwe bijya ni ukuvuga iyo wiruka utateguye aho ushika aho uhagararira hose waza ko washitse ni ukuvuga rero ntiyigeze yiyumvira yaroye ntiyigeze yiyumvira icagomba gushikako mu kirundi bavuga ngo udafise yaja ntazimira wewe barakubwira ati nashitse uti none kutabandanije nashitse kuko sinigeze mpanga sinefise n'ubundi yo ngiye burya rero kwiyumvira ego bituma wiha ico bitihangiro mu kirundi canke objectif bigatuma wiyumvira none ku muntu pastor ariko aradukurikirana
avuga ati jewe ico kintu vraiment naco narinzi kuva uno munsi yogira ingingo iyihe niye ngendo shasha yotangura mbega ico kintu hari gihe haba intambamye hari bikenewe sinzi kugira yimbi intambamye zihari ubu hari ibibazo hari ubuhinga ngurukana bumenyi bugezweho ugasanga umuntu aho kwiyumvira ahubwo ariko yiruka ku vyiyumviro by'abandi burya ijya telefoni dutwara umwanya wose bijya n'ivyiyumviro by'umuzungu hari yariyumviriye yiyumvira Facebook yiyumvira YouTube yiyumvira n'igihe cyose wicaye wewe uri kurinjiza quelque part kandi atavyutse ntavyuzi mugabo wewe n'uwari kurima karima kw'impande y'inzu kirengarenga kari kumwinjiriza mugabo umuntu agateba hajya umuntu akibagira agateba n'ibintu yarafise bikamukora harakantu kamaze imisi kasirikira ku marezo sosyo ngira mwarakabonye berekana umuntu yavuga ati ngomba ntunganye mu cyumba ndahagira iso wa press 5 minutes yarajyamye ari ku telefone yanavyibagiwe yiryamye ku gitanda karashikira hayo nakandi kasirikira ugasanga umwana ugagiye kumutereka mu modoka cyamutereka muri puberi impande y'imodoka urumva kwiyumvira mu majambo make numva twovyita izo ntambamye nariko mvuga kuri izo ntambamye ibintu bijanye na technology ibintu bijanye kwa umuntu ari disray ari disray muri ibi ugasanga n'umuntu muri ko muraganira gutya ugasanga musika muvugana gutya yumviriza gutya mugabo umuntu afise telefone gutya uzorabe no mu manza wewe mu manza ama mariage burya abantu bumva amajambo yavuzwe ni bake ubunye ni bake bari muri WhatsApp ni bake je nakunda kubiraba urumva usanga umuntu wese ari mutwiwe agateba akaca bakageza naho basezerana atazi ko urubanza rwa ruhetse nari cibajije umunsi umwe ndabaraba abantu ndihweza cyandi guvira none baje abantu baje kumara urubanza canke baje bafata ifoto ko barumaze utumvise ijambo ryavuzwe wumve nakingene yishwe pastor bajene bahora bagukunda bapfa bihinduka oya je ndababwiza ukuri uzi erega hari nabaza mu rusengero atiyumviriye barawe na telefone akayizana uvuye muhira ugiye ku rusengero utazi ico ugiye gukora wopfa muguma muhira ukaryama cyangwa ukaja mu isoko ukora bico ukora harabashika mu rusengero agaca atora telefone gukominika ugasanga umenga protocol ijejwe kuragira ni gute umuntu aciye ubwenge avuga ifaransa n'icongereza umuragira kandi ari we yizanya kicara wagiye muri biro n'umwanya wa eshanje no kuvuga habuze iki kwiyumvira ntiyigeze yumvira akivyuka koga yumviye ko ari batagiye ku kazi none yumviye ko agiye yumviye ko agiye gusenga ntasenge Yesu yabwiye Yuda ati reka kwirirwa avuga ngo uransoma uragira gute kora ikikuzanye pastor tuje ku kindi kintu ku bakozi ba leta bakorera nibiki hari n'umwubaho waherutse kubivuga ti WhatsApp urumva hari n'igihe umuntu ugende ukeneye service agatewa kwakira kumbe ngo ari inkuru ataraheza hari aka video ataraheza kuraba pastor abo bantu ku kiganiro giheruka twe nawe twavuze ndacibuka ko ufite abo bantu ugasanga aharura ko ateza gukora amasaha 9 mugabo ugasanga akoze 3 canke 2 kuko yandi 6 yose yahereye mu bindi ugasanga agakuru ngo wakabonye akacabwira nka mugenzi we hari abantu batonze hajya kandi buryo usanga hapfuye programme nka 20 z'abantu 20 ushobora kuba uri kurihutugira uje kuvuza n'umuntu agwaye kubera iki utiyumvira ko ashobora kuriska nawe ukamujana agapfa sina message irije agomba gutanga ari muri groupe anniversaire ni groupe shira covid bugura ibintu bya n'ivyo imbe hari ibintu bitango vy'ababebe hari ibintu je sindi umusirimu gose hari vy'ababebe hari vy'abagomba baje kurongorwa bya baby show vya bride sinzi ni vyinshi yibere muri izo group muri izo rero uvuga ikibazo ico bagomba kumenya yarakwiye kwiyumvira yuko hajya ahantu yicaye harabahasengeye hari n'abafite diplome isumbi yiwe batahicaye rero namba yarahicaye burya akwiye kwiyumvira akamenya yuko Imana iramubona kandi Imana irafise ukuntu yobigenza niyo boss atomubona patro burya Imana yotunganya ibintu kuko Imana irakunda abantu umuntu wese kinakora niyumve ko ari karakorera Imana niyiyumvire afata umwanya yumvi agiye d'ailleurs sinkunda umuntu w'umukizwa yama mu mavertissement je sindavyemera hari n'umukizwa acimba ku kazi kakononekara bikamenya ko birapfa
bamambwira wewe aca asigura avuga ngo n'abantu ngo bagwanya ngo izina ry'Imana ngo hahirwa abahamwa ngo baho ariko Bibiliya ivuga ngo abantu bishwe no kutamenya kandi mu Migani 19 avuga umurongo wa 2 avuga ngo umutima kutagira ubwenge si byiza umurongo wa 3 nayo avuga ngo ubupfu bw'umuntu bugoramika inzira ziwe ngo hanyuma ngo akaca hindukira ngo akagira umwiko muhoraho bakamwirukana ku kazi akaca hindukira ngo urumva ngo mana byabaye gute ngo aya mageragezwa kubera kutangwaniye kumbe vyavuye ku kutamenya ngo n'ubupfu Bibiliya bwita ubupfu vyavuye ku bupfu bwawe ubwo buri mu mutima wiwe apana ku Mana apana no kwa Satani mu bupfu bw'umuntu ngo nibwo bugoramika inzira yiwe hagiye tugomba kwiyumvira rero namba nakize ikibazo byavuye abantu benshi bacakunda kuvuga ni nakana banyankana bansharika wabiyise turabazi kubera iki we bakwanka hariho bagenzi bawe bakunda ugomba kwiyumvira bikura byo kubera ko umushefu yamari we wahamagara ati akubaza kubera iki wewe menga bariye banka wewe banka kubera iki muri ujya muryango uhaba bikanka hari abahabaye bigakunda umuntu agomba kwiyumvira kubera ko unanirirwa abandi byakunze abandi nabo bananiwe bakahavaca bavuga ngo ni Imana impamagara igomba hizo ndungika kubera iki kurugo neza nk'abandi kubera iki wewe uri mwiza ufise amafaranga ufite ingene ushoboye kubaya urugo rwawe rwasambutse mufise reveni ziboneka hariho abantu bafise ubuntu budafadika budasobanutse urugo rwawe rumeze neza abana biga bigoye muga bariga ugomba kwiyumvira kubera iki bipfira he je numva ahubwo sije duhava tuyihindura tuhava tuyita ati umwe wese yumvira ati kubera iki ibi bintu kubera iki kandi ugiye kwiyamajije ico ugiye gukira abajene tudafise akazi kubera iki none wewe ivyo uriko urakora warigeze nivyo wita oya warigeze bitegekaye kweli iyo ufata umwanya ukiyumvira Imana iraguhumekera ngarutse hahandi benshi ndafise uburoro bwinshi wiyumvira Pastor kiganiro naco twomara iki nico hera kwiyumvira niyo twofata ukwezi uko bihagaze kukwiyumvira erega impuzu wambaye ha wiyumviriye yego sinapfuye kuvunduruka mitana nsohoka niro mugabo hari abapfa guhitana yego hari umuntu muhura mwibara barakwiyumvira nagiye muri dushe none yumviriye ababaho kwiyumvira bakunze bene data Jesse numva ibindi no pastor Jesse nzi ko ari ikindi kintu numva no kubaza nyimba gihari ngira tuzoyanda mugira ico muvuze mugabo bumve ko umuntu wese akwiye kwama yumva ati kubera iki kwiyumvira rero yego abakoresha n'ibiyumvire yego kubera ko Imana yagize umukoresha kandi hari abo ntwara bashobora kuba bansubiza ubushobozi amenye yuko agomba kubakoresha neza kandi abakoreshwa nabo biyumvire igituma bariko barakorera aho hantu hariho abandi bari kubakora batahari amenye ko hari Imana isumba byose kandi amenye ko noneho tutabideshe ngo tubireke tuzotanga icegeranyo imbere y'Imana kikurikira kwiyumvira abakozi b'Imana nibiyumvira babajejwe twiyumvire ivyo bakeneye twiyumvire bwire ndagavuga kaka ego ntakibazo nta gutora umukiriso atariye ndaze bamwe bashobora kunyanka abandi bakankunda ukaca umubwira ngo aje gusaba découvert ayikuzaniye kandi uzikubanira reka rero aha ndagacishijemo bibwirwa benshi bikumva bene ivyo rero nagomba ndababwire nti ivyo vyo kutiyumvira ama message canke ivyo bavuga bamenye ko byinshi tujya tubimenya ubimubwira muri babiri mugabo bigasirikira ejo ugahura na mwene data ngo Yesu ashimwe kumva ivyawe barabizi umuntu wese imbere ko avuga ikintu imbere ko akora n'imbere yuko wandika message mu telefone banza wiyumvire fata umwanya wiyumvire imbere yuko klika ngo urarungitse message yiyumvire hari igihe uzoyifuta ega pastor uvuze ico kintu nce nibuka son excellence yigeze kuvuga ngo umuntu yamwandikiye ngo bite bite bro urumva president de la république ngo bite yarabivuze yamwishura ngo po we ndabikwiye ko ico kintu uvuze ati n'imbere ko wandika message uzuraba ndayandikiye nkoresha imvugo iyi kugira erega hari gagusubiza
response itariyo byakuvuyeko iyumvire rero erega kwiyumviragira ntacyo twoheza Pastor ndabashimire cyane aje ndagushimiye twizere yuko abantu barongoye ibintu bakora ibintu bagiye gufata umwanya kwiyumvira akiyumvira ati kino kintu ko ndakirongoye ngomba kugishikana uyu muntu ko turi kimwe tuzoshikana he umuryango ngomba kuwushikana kwiyumvira kuko Imana nayo nta kindi kintu twovuga ni kwiyumvira je numva nibiyumvire natwe twiyumvire twese twiyumvira Pastor ndabashimire cyane reka naje ndabashimire nshimira abantu bose bakora ubu sinone ndakuvuga ngo tubakeneye murabacu ego nico twahamagariwe karibu cyane murakoze cyane nejo nyimba ari kintu twosangiza abakunzi ba Safaricom TV1 ni kaze murakoze nifurije umuntu wese kwiyumvira ugwaruka mwiyumvire ibyiza birahari byinshi kandi biri imbere imigambi y'Imana ni myiza ngo kandi twiyumvira iby'amahoro si iby'ibyago yes Imana ibamugisha Imana ibahezagire bandanya mugira subscribe mubishira hirya no hino kugira abantu babandanye bakurikirana bino biganiro nkuko twabibabwiye runo rubuga nugwi wanyu nugwi wacu turiko ibikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane mwarahezagiwe